Tekana umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho twabateguriye, turi kuwa gatandatu kw'igenekezo rya 28 Kigarama 2024. Turabakengurukiye cane ko abenshi twabanye muri uyu mwaka turiko turaheraheza, uriko urabura iminsi 3 kugira ngo urangire. Turabakengurukiye cane mwe mwadukurikiye muri mu bice bitandukanye imbere mu Burundi, mwe mwadukurikiye muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mwadukurikiye muri ku migabane ya kure nka Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. Mwese turabakengurukiye cane kandi muzosubire kugira ngo tuzobandanye kubana no muri 2025. Hari abatari bakora subscribe canke sabone mwaracikamwe. Kuri imbonesha kure niho haca ibiganiro n'amakuru bigezweho mu ngingo zigiye zitandukanye kandi ivy'ukuri. Reka rero aya makuru y'uyu mwanya tuyatangurire ku migenderanire y'igihugu c'u Burundi hamwe n'u Rwanda. Varisito Ndayishimiye ngo ntiyavugishije ukuri mw'irungikwa ry'abasoda muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ivyo bivugwa na Perezida Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda. Yavuze ko Varisito Ndayishimiye mubeshe mu kurungika abandi basirikare b'u Burundi mu gihe muri Kongo ntamubwiza ukuri, mu gihe Paul Kagame yamutelefone amubwira ko bishobora kubangamira umutekano w'u Rwanda no mu karere. Kubwiwe naho Varisito Ndayishimiye yabihakanye, u Rwanda rwari rufise amakuru ko ingabo z'u Burundi ziri kwinjira muri Kongo. Ibi Paul Kagame rero akaba yarabivugiye mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru wa Jeune Afrique. Mu gihe rero yabazwa n'umumenyesha makuru kuvyerekeye umubano w'u Rwanda n'u Burundi, Paul Kagame yagize ati: igihe twamenye ko Burundi bugira burungika abasirikare muri Kongo na telefone Perezida Varisito Ndayishimiye ndamubwira ko bishobora kubangamira umutekano wacu mu gihe boja kwifatanya n'intera hamwe za FDLR ku mupaka wacu. Ndayishimiye rero yarandahiye ko atari vyo, ndavuga nti ni sawa ko nihenze. Haheze amayinga abiri mwarabonye ko yampenze. Turacafise ubutegetsi bwubakiye ku bwoko, nico gihuje ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye, Felix Antoine Tshisekedi na FDLR. Ivyo rero tubivugiye iki? Ku munsi w'ejo Perezida Varisito Ndayishimiye yagiranye ikiyago n'abamenyesha makuru imbere y'abenegihugu, akaba yarabajijwe ku bibazo bigiye bitandukanye bihanze u Burundi. Mu cagarutsemwo rero nuko Perezida Varisito Ndayishimiye yabajijwe ibivugwa ko ingabo z'igihugu c'u Burundi zikorana n'umuhari wa FDLR wasize ukoze ihonyabwoko mu Rwanda. Varisito Ndayishimiye rero avuga ko ivyo ari nk'igitutsi, mu gihe rero hari n'ibihamya vyagaragaye incuro nyinshi. Hakaba haheze iminsi bivuga ko ingabo z'u Burundi zikorana na FDLR hamwe n'umutwe wa FLN ndetse biri mu kibira. Ni ishamba rero rihana imbibe na parike y'igihugu Nyanyungwe iri mu gihugu c'u Rwanda. Hari intwazagabo rero ku rwego rwo hejuru mu ngabo za Republika Iharanira Rusangi ya Kongo yarutse kubwira ikinyamakuru Great Lakes Eye ko ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi ziriko zirubaka ikigo ca gisirikare c'ibanga muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko, kikazoja rero gihuza imitwe yitwaje ibigwanisho ifise umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda. Republika Iharanira Rusangi ya Kongo ikaba bivugwa ko ariyo iriko irungika ibikoresho bikenewe vyose mu kubaka iki kigo giherereye mu gace ka Kitoga. Kuri leta y'u Burundi rero by'umwihariko kabivuga ko imaze iminsi itegura inama zigihuza n'imitwe yitwaje intwaro irimwo FDLR na CRD FLN zigamije kwishira hamwe kugira ngo zizotere u Rwanda. Izi nama rero kaba zaratanguye kuvugwa mu mpera z'ukwezi k'umunani hamwe n'ukwezi kw'icenda 2024. Ivyo byose rero Varisito Ndayishimiye akaba yarabivuganye ishavu, avuga ko igihugu c'u Rwanda ngo kimubeshera imbere y'abamenyesha makuru n'abenegihugu. Ariko kandi ikinyamakuru SOS Media Burundi kikavuga ko indongozi z'imirwi FLN na FDLR ku butaka bw'u Burundi zahuriye mu Cibitoke, ndetse zikaba harabaye mubonano hagati y'ingabo z'u Burundi n'abasirikare bazo bakomeye n'iyo mitwe yitwaje ibigwanisho. Bakaba barahuriye mu ntara za Cibitoke hamwe na Kayanza, ndetse SOS Media Burundi rikavuga ko urutonde rw'izo ndongozi z'iyo mirwi ibiri yitwaje ibigwanisho icumbitse mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo batumiwe n'indongozi z'u Burundi, harimwo Lieutenant General Hamada Habimana gushika bafatwa nk'urongoye ingabo za FLN, General Major Pacifique Ntawunguka arongoye ibikorwa vya gisirikare muri FDLR, na General de Brigade Antoine Hakizimana bita Jevan. Hari n'uwundi mukuru Robert Yigitaka ari waserukira FLN hamwe na Colonel Hornere
Hategekimana azwi ku ritazirano rya Theophile, uwa nyuma rero akaba yiyita ko ari warongoye ishami rya gisirikare ry'abiyonkoye muri FLN. Amanama y'abakuru b'abaroberi b'imigwi igwanya umukuru w'igihugu Paul Kagame n'abaserukira igisirikare c'u Burundi vyabereye mu ntara ya Cibitoke muri aruko bushira uburengero mu ntara ya Kayanza mu buraruko, bwabonye iyo mibonano yatunganijwe hagati y'amagenekezo ya 29 na 30 mu Kakaro ndetse n'uwa 3 Nyakanga. Bamwe mu bakozi bigeneza hamwe n'igitigire gito c'abaje b'intwaro bari muri iyo nama nabo nyene. Izo nama rero zikaba zarabereye mu mahoteli nka Hotel Green Village Iwacu Debo Kinyananya y'umushikirangaji wa mbere Jean Yakubu batazirenda kugarika, hari n'imvukira y'iyo komine nyene. Indi nama ikaba yabereye muri Hotel Mwarangabo mwene yo Kari Colonel de Police Jerome Nibibogora, arekaba ni komiseri arongoye akarere k'ubumanuko avuga mu mabi yo kuganagura abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi, niko amasoko avuga. Hotel yitwa Mwarangabo iri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Ico kinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko kitashoboye kumenya neza hotel umubonano wabereyemwo ikabarore. Uruganda rw'ico kinyamakuru kandi ntirwashoboye no kumenya umwidondoro w'indongozi z'abasirikare baherekeza abo bagwanyi b'abanyarwanda bakanavugana nabo. Bukenanye na Kabarore na makomine ari mu ntara za Cibitoke hamwe na Kayanza. Kubw'umwe mu ntwazangabo za FDNB ubwo ni igisirikare c'u Burundi atashimye ko umwidondoro w'umumenyekana, amenyesha ko abaserukira igisirikare c'u Burundi bavugana nabo ni abakorera mu karere k'ubumanuko bushira uburengero, ariko hari n'abandi bava mu biro bikuru vy'intwaramenti Bujumbura. Amakuru arava muri Sida Kivaho hafi aho hari abo barongozi b'abagwanyi bacumbitse uko ari bane, haremeza ko baje gutsura baherekerejwe n'abasirikare b'u Burundi. Si irya mbere bamwe muri bo baje mu Burundi akenshi abo bakuru babuganye rero bakaba bakoresha imbibe zo mu kinywabi mu kujabuka. Gusa rero kubwo amasoko yacu indongozi z'u Burundi zigomba kwigira abahuza hagati y'izo mpande zibiri za FLN zirabana y'ingwe. General Hamada yikekwa kuba agirana imibonano kenshi na mugenzi w'u Burundi Nzabampema. Ibi byose rero bikaba byaragarutsweko cyane uyu mwaka. Mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo nk'uko twabibabwiye, Varisito Ndayishimiye yarahakanye arigarama ayo makuru yose abyagiye ahabona. Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo bivuga ko iriko irarungika ivyo bikoresho vyo kubaka ikigo ca gisirikare c'ibanga twabibabwiye. FDLR rero ikaba yaragavye ibitero mu majaruguru y'u Rwanda mu bihe bitandukanye, ndetse na CNRD ikaba yaragavye ibindi bitero mu bumanuko mu majepfo y'uburengerazuba biturutse muri parike ya Nyungwe muri 2018 hamwe na 2019. Varisito Ndayishimiye akaba yaragiranye ikiganiro ku wa gatanu n'itangazamakuru, yagarutse no ku mubano w'u Rwanda n'u Burundi avuga ko gushinja ingabo ze gukorana n'FDLR nk'igitutsi. Aho yagize ati ni nko kudutuka kugira ngo amakungu akunde abumve. Igihe twaja gufasha igihugu ca Kongo murabizi ko twavyumvikanye twese, abakuru b'ibihugu bo muri Afurika y'ubuseruko nta numwe avuyemwo, n'u Rwanda twarurimwo. Perezida Varisito Ndayishimiye akagira ati twumvikana ko tuja gufasha igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kugarura amahoro n'umutekano. Twumvikanye kukurwanya imitwe yose iva mu makungu ikorera ivyaha muri Kongo yose atanumwe vuyemwo, tugasaba ko iyo iri muri Kongo ija mu biganiro vya Nairobi. Yavuze ko rero yaganiriye n'u Rwanda akarumenyesha ko rukwiye gufasha kuko ari rwo rwari rushinzwe ibikorwa vy'iperereza, rukaba rero rwatanga n'amakuru y'ubutasaho mu mutwe wa FDLR uherereye. Perezida Varisito Ndayishimiye ati mutubwira aho baba FDLR bari murebe ko tutabatera, nitutabatera murabona ko dufatanya. Ndayishimiye rero akaba yaravuze bisa n'ivyo Tshisekedi yashikirije yageze u Rwanda gukorana n'umutwe wa M23. Yavuze ko rero maze kubona ko Burundi bukorana na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo rwatanguye kutavyishimira. Nubwo Ndayishimiye avuga ibi, hari n'amakuru agaragaza ko ari inama ingabo z'u Burundi zakoze kurikira iza guverineri w'intara ya Kivu y'uburaruko General Major Peter Chirimwami na Brigadier General Hakizimana Antoine Elias Jeva y'abara CNRD-FLN, aho baganiriye ku bufatanye bw'impande zombi bwatanguye mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo 2024. Bitegekanijwe rero ko ikigo c'igisirikare Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo n'u Burundi biriko birubaka nikimara kuhera, abarwanyi b'imitwe yitwaje ibigwanisho barwanya u Rwanda bazoja guhuriramwo bagateguramwo ibitero. Nibamara kubitegura babandanirize mu ishamba rya Kibira mu Burundi bagambiye kwinjira mu Rwanda. Ariko tubabwire ko umutekano w'u Rwanda ubu ucunzwe neza, yaba ishamba rya Nyungwe ndetse n'izindi
mpande zigiye zitandukanye mu gihugu c'u Rwanda zikaba zicungerewe neza ngo batazobona aho bamenera. Niko rero twari twabateguriye ingingo ya mbere twari twagarutseho cane ku birabana n'umutekano w'igihugu c'u Burundi hamwe n'u Rwanda ndetse n'imigenderanire yacu ku vyatangajwe na Perezida Varisito Ndayishimiye ko FDLR yoba ikorana na gisirikare c'u Burundi, bakaba bavuga rero ko atari vyo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye rero yatunganije ikiganiro ku bimenyesha amakuru. Muri ico kiganiro mu bisanzwe araronka n'ibibazo n'ibirego vy'abamenyesha amakuru n'abanyagihugu. Uyu mwaka rero yasavye ko ico kiganiro cegurwa mu buryo butandukanye, abanyagihugu n'abamenyesha amakuru bakazotanga umuti canke batanga inyishu mu gihugu gifise ingorane nyinshi y'igitoro imaze hafi imyaka 4, ikaba ariyo yica ibintu vyinshi. Abarongoye ibinyamakuru canke abarongoye inganda z'amakuru rero bakaba bavuze ko iyo digariro jashe y'ico kiganiro ku wa 20 Kigarama mu gihe hariko haraba inama itegura ico kiganiro mu kigo c'abamenyesha amakuru kiri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Userukira igisata co kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu urongoye ishirahamwe ABR bari bitavye iyo nama. Userukira rero umukuru w'igihugu yamenyesheje abari muri iyo nama ati umukuru w'igihugu yifuza ko ico kiganiro gifata ubundi buryo bigakorwa mu bundi buhinga, igafata ubundi murindi. Agakino rero kamenyesha ico kiganiro kariko karavuzwe mu nsamirizi n'ibinyamakuru gahamagarira abanyagihugu kumenyesha amakuru abarongoye amashirahamwe yigenga kwitaba ico kiyago banatanga interano zabo. Kariko rero karavuzwa ku maradiyo atandukanye. Ako gakino rero kaba kari karahanahanwa no mu mirwi hwaniro ya WhatsApp itandukanye. Ico kiyago rero kikaba carabereye kw'ishuri ryisumbuye ryegamiye Katolika mu Nyakabiga muri komine Mukaza hagati mu gisagara ca Bujumbura, ndetse ico bamwe n'abandi babivuga ko bamwe bane mu bakurikirana hafi ibintu bavuga ko ari ugusamaza mu gihugu cugarijwe n'ingorane z'umurengera. Igihugu rero ngo nta mafaranga mvamakungu gifise, ubukene burarengeje urugero. Uburundi rero buri ku rutonde rw'ibihugu bikenye kandi gishonje cane kw'isi. N'ivyegeranyo vy'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu na ONU vyerekana ko agateka kazina muntu kadahengeshanya kunyangwa. Igihugu rero kikarungika n'abasirikare muri Kongo bagapfira mu ntambara taraba Uburundi. Amajambo y'urwanko nayo akaba abandanya ashinga imizi. Bagwiza atunga barahunze n'igihugu kivuye mu ntwari ibereye idahari. Ibibazo rero bikomakomeye bikaba bisaba kwishurwa n'umukuru w'igihugu kandi atekanye ni vyinshi cane, niko umwe mu bamenyesha amakuru b'abarundi avuga. Ku rwego rwo hejuru y'Uburundi bushizwe ku rutonde rw'ibihugu bikenye kandi bishonje kuruta ibindi byose kw'isi. Amakuru ava mu mashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu yerekana ko ivy'uburenganzira bwa muntu bibandanye gusenyuka. Igihugu rero kikaba kirungika abasirikare muri Kongo gupfa mu ntambara itaraba Burundi n'imvugo z'urwanko zigakomeza gukomera. Rero vyavugiwe muri ico kiganiro ngo ubutungane burakwiye gutwarwa n'igisirikare canke imbere yo kugenda bashikiriza amanza agashiriraho imigwi igizwe n'abihebeye Imana n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike kugira akarenganyo kaberayo kagabanuke. Ico ni igisabo ca Nshimirimana Jean Marie arongoye ishirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abanyururu, akaba yarashigikiye yaragishikirije umukuru w'igihugu mu kiyago ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu cabaye ku munsi w'ejo kuri lycée Shepa mu Nyakabiga. Yagize ati ubwo abajejwe ubutungane bariyumvira amahera igihugu gikoresha mu kugaburira abanyororo bakarya bicaye kandi bo bariko barahomba inguvu zoja gukorera igihugu. Mukuru w'igihugu turagusavye ushiraho umugwi kandi utagizwe n'abo bize amategeko gusa, kuko abo birata ko aribo bazi ubwenge gusa. Jewe mbere nari niyumviriye ko amaparake akwiye guhabwa abasirikare. Muri Ntabariza rero ngo baranegura ko umugwi washizweho ngo urabe ivyo kurekura abari bafunzwe baronkeje ikigongwe n'umukuru w'igihugu, harimwo abadashira imbere ineza y'abanyororo, kuko gushika ubu hari abataratezurirwa kandi hari abaronse ico kigongwe. Ntidushobora kwemera ko amabohero yuzura abantu kandi dufise umukuru w'igihugu yama yasemereye asaba ubutungane kuri bose. Rero harakwiye kujaho umugwi w'abakozi b'Imana no mu mashirahamwe yigenga adaharanira ivyicaro vya politike. Umushikiranganji Domine Banyankimbona nawe akavuga ko akenshi babikora mu ntumbero yo kurya ibiturire, agasigura ko ubushikiranganji arongoye bwama atunganije inama kugira ngo bitoregwe umuti. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akibutsa ko ata gihugu gishobora gutera imbere hakiri igiturire, agasaba abantu kurengera
ubwoba bashikirize ico babona kidasobanutse aha. Ati aha rero ndiko ndaringaniza ingene tuzokora guhera mu mwaka buca dutangura, tuzohana ikibiriraho uzokora ikosa ace agenda, niko Varisito Ndayishimiye yoba yarashikirize. Ibindi rero nubwo abarundi batari bake bari barindiranye igishika kumenya nimba ishirahamwe Soterevo rigiye kwimba ubutari murehe ryoba rikomoka mu Burundi canke hanze y'igihugu, Perezida Ndayishimiye yanze gutanga umuco ahubwo akwepa ibibazo. Umumenyeshamakuru yaramubajije ati iryo shirahamwe ni ryo mu gihugu ikihe, ryoba rifise uburambe bungana bute mu gucukura ubutare ku buryo abarundi boryizera? Kuri kino kibazo rero Varisito Ndayishimiye canke Ibrahim Uwizeye bijeje abarundi ko borondira umwaka ugahera bazobona rero ibikorwa bishimishije vy'iri shirahamwe. Ikindi gikomeye nuko ubu Varisito Ndayishimiye yahinduye imvugo, zirya 20% nizo tuzobanza gukuramo hamwe twige ko tugabura 80% zisigaye. Iki ni ikinyoma gikomeye cane, none boba bararyemerera ata amasezerano akozwe ku buryo izi 80% ata mugabane uzwi leta izozironkamo. Ibi bihushane rero n'itangazo ryasomwe n'umuvugizi wa leta y'u Burundi aho yavuze ko leta izoronka ibice 20% ku mwimbu w'ubutare bugurishijwe, Soterevo nayo ironke ibice 80%. Ivyo rero bikaba vyarabandanije kuzamura impaka zikomeye cane. Mu bindi bitandukanye byavuzwe rero muri ico kiganiro, tubabwire ko ngo uyu mwaka ngo utangurana umwaka w'umunyamwete udafise ikintu ariko arakora ngo siwe, twebwe dushaka gukorana n'abanyamwete gusa. Mu ijambo ryo gusozera ico kiyago yari karagira n'abanyagihugu, menyeshamakuru n'inzego zitandukanye kuri uyu wa 27 Kigarama, mukuru w'igihugu yamenyesheje ko umwaka wa 2025 hari umwaka w'abanyamwete gusa, aho yagize ati Umurundi wese ategerezwa kugira ico akoze gituma abona ko yagwije umwimbu, abona ko afise ico ashora. Ugasanga umuntu yize avuga ngo ntafise ico ashora, uwo mutwe urashobora kuwushora. Ndongozi korera umwenegihugu ku buryo we nyene aguhemba, ariya mahera muhembwa umenye yuko muba mwashoye urya mwete wanyu. Arasubira agira ati abarwizatunga babimenye ibintu vya fraude bavanure navyo, kwanka gutanga ikori. Umuntu adatanze ikori aba aheraniye igihugu. Tuzogushira imbere y'intaye hanyuma tukurishe ivyawe kuko n'ubundi ntavyo umariye igihugu. Ku bakoresha rero uruyeri rwo mu mabanki agira ati tuzokoresha ubwenge bwose dufise. Amabanki aranka guha raporo ibanki nkuru y'igihugu, tugiye kuraba tugasanga yahaye ibitari vyo ibanki nkuru y'utwara iyo banki azoca aja imbere y'intahe. Mu bindi rero bigiye bitandukanye nuko bitarenze imisi 15 ubushikiranganji bw'ubudandaji butabaye bwashinze ibiciro tubufute tuze tuvyikorera mu kibanza cabwo. Vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye muri ico kiyago. Yongeye agira ati ku vy'ukuri dushinga ibiciro, ibi bintu vy'uko uwuvyutse wese ashinga ibiciro ashaka bihagarare kuko birababaje. Arongera ati ibintu bakura hanze ubuzi amahera bikwiye, ube uzi ni uti ngurisha ya ntarengwa kubera nta biciro ntarengwa. Abantu bigira ivyo bashaka bazinduka rero bashinga ibiciro uko bishakiye. Umukuru w'igihugu ati umunsi umwe naragiye uriko uja i Bugarama dusanga ikiro c'inyama kigurwa 15,000, hari uwasubiyeyo asanga badugije bagurisha 18,000. Mubajije aca avuga ngo idolari ryaduze. None inka yororwa iduze igiciro ku munsi bigenze gute? Agira ati nivyo vyatumye n'abagwizatunga ngiye batandukanye bariko barahenda abantu kandi bakora uko bashaka ngo baranguza hanze bashinga ibiciro bashaka. Kubera iki uca ushaka gushira ibiciro 100%? Araheza agira ati ndabahaye imisi 15 turabe ko mubikora, mubiheze mushobore gushinga porogaramu y'ibiciro. Mubishoboye muzombwire mu minsi 10 gusa muti twahejeje, mutabishobora tuzikorera ivyacu. Niko Varisito Ndayishimiye yoba arashikirije. Reka rero tubakengurukire cane ko mwakurikiye amakuru, mbasabe kugira ngo uyu munsi wose ntimuze gucikwa. Hari byinshi bigiye bitandukanye twabateguriye
mu masaha agiye atandukanye. Mbasaba rero kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyondako, ababibona rero barabona ko abakurikira iyi mboneshakure boba bararengutse kure ibihumbi 50, kandi musabe kugira ngo uyu mwaka uza muzobandanye kubikora kugira ngo muzokurikira amakuru agezweho mu bisata bitandukanye nko politike, hagati y'akazina muntu, ubutungane, ibivugwa mu kibano, irya nino mu butegetsi, ibyo tuba twabatoreje n'amasoko yacu dufise irya nino, harimwo n'ibindi vyinshi tugenda tubanyuriramwo. Turabakengurukiye cane. Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV, Mana ibahezagire.